Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese. Nizera ko muguwe neza kandi muri amahoro. Ndasubiye kandi kubaha ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi. Nkuko twatanguye turiko turiga kuco bita agenda y'Imana canke ikirangamisi c'Imana tugira tubone mu kiganiro giheruka twarabonye impamvu dutegerezwa kumenya ikirangamisi c'Imana kuko Imana itangaza ibihe vy'intango novuga ati vyiherezo mu ntango, na niyo mpamvu nk'abana b'Imana dutegerezwa kubimanya kuko Paulo yaravuze ngo uwo munsi uzoza nk'igisuma, ariko igisuma ku bantu batamenye Imana. Ariko yaciye avuga ngo ariko mwebwe ntimurinda kuvyandikirwa kuko ivy'iyo misi murabizi. Hari ibintu vyinshi Yesu yavuze ati bino bintu nimwabibona, bino bintu nimwabona bibaye muzo mumenye ko ndi hafi. Ivyo rero nk'abana b'Imana kuko bino bihe na cyane cyane ibintu vya calendrier y'Imana, ibintu bizoba mu iherezo ry'ibihe nkuko twabibonye mu iherezo ry'ibihe, abantu benshi ntibakunda kubivuga ko, kandi ugiye guraba ishengero abantu benshi bitwa ko bakijijwe usanga bafise ukundi kuntu, bamwe usanga bavuga ati hariho n'abantu bamwe usanga bavuga ati biragoye gutahura, hariho n'umuntu akubwira ati nitwosoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kiragoye kumva, bivanye n'uko usanga rimwe na rimwe hari ibintu vyinshi novuga ati batazi canke base novuga ati fondation canke umushinge w'ibintu kanaka bategerezwa kuba bazi kuri ivyo. Rero ugasanga hari ibintu vyinshi bama baharira ko bamwe bavuga ibi abandi bakavuga biri, ariko muri kino kiganiro tuzogenda turabona bimwe mu vyo dutegerezwa kumenya nk'abana b'Imana, na cyane cyane muri bino bintu, muri kino cigwa ca calendrier y'Imana. Mbega ni biki bitegekanijwe kuzoba, ni biki nk'abana b'Imana dukwiye kwitega, ni biki bikwirikira kuri calendrier y'Imana dukwiye kwitega iki. Uno munsi rero tugira tuyage ibintu bita imisi mikuru Imana yahaye Abisirayeli. Yesu ashimwe. Imisi mikuru y'Abisirayeli hamwe n'ico isigura mu isezerano rishasha, kuko isezerano rishasha ugiye gusoma mu Bikolosayi igice ca 2 ku murongo wa 16 na 17, Paulo yaranditse avuga ati ngo nuko ntihakagire uwubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke ku vy'imisi mikuru surinya canke ku vy'imisi mikuru canke ku vy'ukwezi kubonetse canke ku vy'isabato canke mu vy'isabato, ngo ivyo vyari igitutu c'ivyari biraririye kuzoza, ariko umutumba ubwayo ni Kristo. Twumva yuko hari ibintu vyinshi vyari biraririye kuzoza mu Bisirayeli, vyari bitutu barabikora ariko vyari igitutu. None uno munsi umutumba wavyo nyakuri waraje ni Kristo. Rero kuba wari novuga ati cari igitutu, twebwe nk'abana b'Imana turakwiye kumenya ati none kino gitutu burya cariviringa cerekana iki, cahishura iki nk'abana b'Imana, kuko biri mu vyo bita novuga ati biri muri ya calendrier nyene, biri mu vyo dukwiye kumenya ati nimba kiya gihe vyarabaye nk'igitutu, ati none burya ishusho yayo bwite ni yahe ishusho yayo bwite. Uno munsi nivyo tugira tuyageko. Rero muri no misi mikuru y'Abisirayeli, ushaka kuyisoma uja mu gitabo c'Abalewi igice ca 23, uragenda ubona imisi mikuru uko ari indwi, imisi mikuru indwi y'Abisirayeli, imisi mikuru Imana yahaye Abisirayeli. Uno munsi tugira tuyirabe tuyiceko, turabe n'iki jambo ry'Imana rivuga ko mbega hariyo Kristo yoba yaramaze guhishura kuko Abisirayeli bayihimbaza nk'igitutu, ariko mbega hoba hari indi, kuko twabonye ko Kristo niwe shusho y'ukuri, niyo image y'ukuri, si igitutu ariko ni shusho y'ukuri. Mbega hariyo Kristo amaze gushikana, muri Kristo hoca tumenya ishusho yayo y'ukuri, iyo misi mikuru ni yayo, kuko ibi bizodufasha kugira ngo dushobore mu vyigwa biri imbere nababwiye ko tuzokwifokasinga, tuzohagarara ko cyane ku vy'ibihe vy'iherezo, nkuko twabibonye mu kigo geruka twarabonye ko turi mu bihe vy'iherezo, ko igihe c'iherezo gitangura neza ku munsi mukuru wa Pentecote. Rero ubu turi mu misi y'iherezo, turakwiye kumenya hari ibintu bimwe dutegerezwa kugenda, ntidushobora kwinjira mu bihe vy'iherezo hari utuntu tumwe tutagiye turamenya. Ivyo navyo uno munsi tugira duhere kuri misi mikuru y'Abisirayeli. Imisi mikuru y'Abisirayeli igabuwemwo kabiri. Hari imisi mikuru iba mu mpeshi, imisi mikuru iba muri bijya bihe vy'imvura ibiri kiragwa, hariho n'indi misi mikuru iba inyuma y'ici.
Iminsi mikuru rero y'impeshi ni imwe mu minsi mikuru Yesu yakuye, kuko twabonye ko cyari igitutu cy'ivyari biberariye kuzoba iyo minsi mikuru, ariko Yesu niwe mubiri nyawo agaragaza ishusho Imana yashaka kuvuga muri iyo minsi mikuru. Rero iyi mpeshi yose uko ari ine, Yesu yarerekanye umubiri nyawo, icyo Imana yashaka gutanga nk'umubiri nyawo. Hasigaye rero iminsi mikuru itatu. Reka kwanza turabe ino minsi mikuru y'impeshi, iminsi mikuru itatu y'impeshi. Umunsi mukuru wa mbere ni umunsi mukuru wa Pasika, benshi bita umunsi mukuru wo kujabuka. Umunsi mukuru wo kujabuka ugiye gusoma muri Kuvayo igice cya 12 ku murongo wa 6 haravuga ngo maze murorereze umunsi ugira 14 w'uko kwezi nyene, kwari ukwezi kwa mbere, ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba turashobora kugasurinya. Kuri uwo munsi Abisirayeli baratanga ikimyaga. Umunsi wo kujabuka ni umunsi Abisirayeli bibuka umwagazi w'Imana, umwagazi w'intama watanzwe ku bwabo. Uwo mwagazi navuga ati wari ku munsi mukuru, navuga ati umunsi mukuru uba neza neza mu kwa kane uko tariki 14 nk'uko ijambo ry'Imana yavuze ati ni munsi uba ku munsi ugira 14 mu kwezi kwa Nisani. Rero uwo munsi mukuru bavuga ko navuga ati uwo mwagazi watangwa kuri uwo munsi mukuru watangwa neza na neza ku isaha y'9. Navuga ati wabagwa ku isaha y'9, ari uwo munsi wo kwibuka kujabuka. Haratangwa uwo mwagazi watangwa ku isaha y'9. Uno munsi ugiye kuraba, reka turabe rero Yesu Kristo yafuye sanga. Ugiye gusoma muri Mariko igice cya 15 ku murongo wa 25, 33, 34, 37 urabona yuko baba ngo igihe bamubamba zari saha zitatu, maze isaha 6 zishize ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose. Ku isaha 6 ngo bashiza ku isaha y'9, ngo ku isaha y'9 Yesu arasemerera n'ijwi rirenga ati Eloi sabakatani, risobanura ngo mana yanje niki kikumpebesheje. Ngo maze Yesu aravuga n'ijwi rirenga aracikana. Ucubona ko Yesu yafuye kuri ya masaha nyene, kuri wa munsi novuga ati wa Pasika. Yesu yafuye kuri wa munsi wo gutanga ikimazi, ava kuri ya masaha nyene bari basanzwe batanga ikimazi, ayo isaha y'9. Bamubambye, urabona ko ngo igihe bamubamba zari isaha 3. Yesu bamubambye isaha 3, mugabo ngo ku isaha ya 6 bwira kabiri bwaraje ko yaje gucikana neza na neza ku isaha y'9. Ya masaha nyene ikimazi novuga ati bica canke ya masaha byari bisanzwe bimenyerewe batanga ikimazi c'umwagazi w'intama. Paulo mu Bikorinto mu gitabo mu gice cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ku murongo w'7 aca abigaruka karavuga ngo nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha nk'uko mutarimwo umwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu yatanzwe kw'ikimazi ariwe Kristo. Ucubona ko umunsi mukuru wa Pasika wari umunsi wo gutanga ikimazi, novuga ati bibuka ikimazi cyabatangiwe umunsi wo kujabuka bava muri Isirayeli, bava muri Egiputa nako, kandi hatangwa umwagazi w'intama. Paulo natavuga ngo umwagazi w'intama, umwagazi w'Imana yaratanzwe, ngo nawe ni Kristo. Ucubona ko uyu munsi mukuru kujya nyene novuga ati byarabaye align, ntivyahuriranye. Yesu yari gushobora gupfa kuko bamubambye saa 3, yari gushobora gupfa saa 4, yari gushobora gupfa saa 5, ariko yararindiriye aza gupfa ku isaha y'9. Kujya nyene cyari mu gitutu cy'izezi birariye kuza hatangwa ikimazi c'umwagazi w'intama agapfa, ariko
kuri Yesu nawe yapfuye kuri ya masaha nyene. Uwo ni umunsi mukuru. Undi munsi mukuru ni umunsi mukuru w'imitsima itambiye. Abare ugiye gusoma Abare igice cya 23 ku murongo wa 6 hava ngo ku munsi w'15 bisigura ngo 14 haba hari umunsi mukuru w'umwagazi cyangwa umunsi mukuru wa Pasika. Bukeye wacuba umunsi mukuru w'imitsima itambiye. Ku munsi mukuru hava ngo ku munsi w'15 uko kwezi nyene kwa kwezi kwa Nisani ngo niho hazoba umunsi mukuru wo kunyuba w'imitsima itambiye, muze mumare iminsi 7 ariyo murya. Ugiye kuraba ubu nawe Yesu yahushikanye gute? Bava umunsi umutsima utambiwe n'umubiri utagira icyaha wa Kristo. Yesu yarafise umubiri utarimwo icyaha kandi afuye bamuhambye umunsi mukuru w'imitsima itambiye mu Bisirayeli watanguye Yesu ari mu mva. Yesu ashimwe. Rero cha tubona yuko uno munsi mukuru warashikanywe neza kandi nta guhurirana vyabayemo. Yesu yahambwe ku munsi mukuru w'imitsima itambiye. Hacakwirikira undi munsi mukuru witwa umunsi mukuru w'imishuzo. Uyu nawo uba uba ku munsi ukwikira isabato. Waba ku munsi mukuru w'imitsima itambiye waba ku munsi mukuru umunsi mukuru w'imishuzo waba ku munsi mukuru waba ku munsi wa mbere ukurikira isabato. Sigura uno munsi tuzovuga ni kwa Mungu kuko isabato yaba kwa gatandatu, aho twe dusanzwe twita kwa gatandatu. Kwa Mungu urumva niho uwo munsi mukuru novuga ati w'imishuzo watangwa. Abisirayeli bashikanira Imana novuga ati bashikanira Imana ivyeze byo mu mirima yabo. Yesu nawe ugiye kuraba yapfuye ku munsi yazutse ku munsi wa Mungu, munsi twe twita Dimanche Sunday, no munsi Yesu yazukako. Ugiye gusoma mu Bikorine 15:20 kugeza kuri 23 yuko Yesu yari novuga ati yabaye umushuzo yazutse aba umushuzo mu bazutse bose. Yesu ashimwe. Hama turagiye twako turavuga umunsi mukuru twaduhejeje kuvuga umunsi mukuru w'imishuzo. Undi munsi mukuru wa kane ariyo ine ya mbere Yesu yashikanye ni umunsi mukuru wa Pentecote. Harimwo donc misi 50. Bavuga wabajyari waba ku munsi wa 50 uvuye ku munsi w'umushuzo. Kuri uwo munsi mukuru hakowe iki? Abisirayeli barashimira Imana kubw'ivyimbugwa kandi bakibuka ivyagezwe Imana yabahaye ku musozi Sinai. Yesu na uwo munsi yarawushikanye mu kurungika mpemu yera ku munsi mukuru wa Pentecote. Mpemu yera yari gushobora kuza mu yindi minsi, ariko mpemu yera yaje ku munsi mukuru wa Pentecote. Uwo munsi mukuru nkuko umunsi mukuru wa Pentecote niyo mpemu yera yaje bica bishikana isezerano Imana yari yaravuze ko izotanga ivyagezwe bishasha bitandukanye n'ivyagezwe vya mbere yatanze ku musozi Sinai. Ugiye gusoma muri Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 33 uravuga ngo iri niryo sezerano nzosezerana n'umuryango wa Isirayeli ngo hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho mbivuze ngo nzoshira ivyagezwe vyanje imbere muri bo ngo no mu mitima yabo niho nzovyandika. Imana yari yinjiye ku munsi mukuru wa Pentecote yabaye ico bita ivyagezwe bishasha byo vyandikwa mu mitima y'abantu atari ku mabuye, ariko Imana yari yavuze ati nzovyandika mu mitima yabo. Ivyo navyo vyabaye vyashikijwe igihe mpemu yera yaza mu mitima yayo. Rero tuca twumva ko iminsi mikuru ine ya mbere yarashikijwe neza nkuko Imana yari yavuze ko hari ibitutu vy'imisi mikuru. Imisi mikuru igaragaza ibitutu, ariko Kristo niwe shusho yayo vy'ukuri. Imisi mikuru ine ya mbere yarashikijwe. None imisi 3 isigaye ni ya umunsi mukuru ukwirikira ino misi novuga ati imisi mikuru ine ya mbere. Umunsi mukuru wa gatanu ni umunsi mukuru w'inzamba. Uwo munsi mukuru uba novuga ati hagati kenshi umunsi mukuru w'inzamba wo ni umunsi mukuru
iyindi twagiye turabona ati waba ku munsi wa 14 w'ukwezi wowo novuga ati niwe munsi novuga ati udafise itariki novuga ati izwi ntufise itariki izwi ngo iba ku munsi uyu ariko wowo uba werekanwa n'ukwezi ariko wowe rero uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru w'inzamba aho bavuze inzamba bahamagarira abisirayeli kwitunganya kwiyeza for repentance. Rero uwo munsi mukuru ugaragaza umunsi Yesu azogaruka, ni naco cigwa gikurikira tuzoyagako ico bita ndoga tukugaruka kwa Yesu Kristo, kuko tugiye kuraba iminsi mikuru ine ya mbere yarashize kandi ugiye kuraba yashize neza, yashize kujya nyene Imana yari donc icari igitutu twagiye turabona ko igitutu twabonye ko igitutu caza kiraba tubizanye mu isezerano rishasha nta guhurirana kwabamwe. Yesu yafa kuri wa munsi nyene yategerezwa gupfirako, yahambwa umunsi mukuru ku munsi mukuru nyene w'imitsima itambiye nk'emuyera yaje ryariye nk'emuyera yaje ku munsi mukuru wa Pentecote haciye iminsi 50 cagiye nyene Imana yari yarabivuzeko. Rero ucamva yuko hari umunsi mukuru w'imitsima, hari umunsi mukuru w'inzamba, uwo niwe mu Bisirayeli benshi banawita n'umunsi mukuru hatanumwe azi umunsi canke isaha. Undi munsi mukuru havuye umunsi mukuru w'inzamba hacaza umunsi mukuru wa gatandatu, onani umunsi mukuru bita umunsi mukuru w'incungu. Umunsi mukuru waba itariki 10 waba ku munsi w'icumi w'uko kwezi kwabayemwo novuga ati kwa kwezi kwabamwo umunsi mukuru w'inzamba. Uwo munsi mukuru nawo ico bakora nuko umuherezi mukuru yafata ikimazi akagitwara akinjira ahera cyane kubw'ivya vya Bisirayeli. Uwo munsi mukuru nawo urafise ico uvuze mu kugaruka kwa Yesu, kuko wowo umunsi mukuru werekana ko Yesu turazi yuko ariwe mucamanza niwe mucamanza mukuru, niwe muherezi mukuru azogaruka. Kuri uwo munsi azogaruka kandi Abisirayeli bazomumenya bamwemere ko ariwe Mesiya. Hama ku munsi mukuru w'indwi wona n'umunsi mukuru w'amahema. Uwo munsi mukuru w'amahema wari umunsi Abisirayeli bicara bakibuka uku novuga ati barakorana bagakoranira mu mahema bakibuka presence y'Imana, ukubaho kw'Imana hagati yabo. Unawe urereka novuga ati tubizanye mu ishusho ico Kristo azobishikanako ni mu gihe Yesu azobana n'abantu biwe. Ibi navyo bica biba mu nganji y'Imana, novuga ati inganji ya Kristo y'imyaka 1000. Ivyo mwama dushoboje tuzobibona mu vyigwa biri imbere. Rero tugaruke aho tugeze. Twabonye iminsi mikuru indwi, twabonye igice ca mbere cy'iminsi mikuru y'impeshi. Iyi minsi mikuru yose twagiye turabona yuko iminsi mikuru yashise neza, nta guhurirana kwabayeho. Cyo twumva yuko nimba iyi minsi 5 iminsi 4 ya mbere yarashise neza, twumva yuko hari undi munsi mukuru ukurikira n'umunsi mukuru w'inzamba. Inzamba izovuga arico cigwa tugiye kuzobona ubukurikira. Mbega hari abantu benshi bavuga ngo Yesu ntazoza ngo azoza ijisho ryose rizomwibonera, abandi nabo bakavuga ngo oya hazobaho inzamba y'akabanga. Mbega nivyaho kuri Bibiri ivuga iki? Mbega hazobaho inzamba y'akabanga? Mbega Yesu azogaruka twese tumwibonere? Mbega Antikristo azoza imbere yuko Yesu azoza ryari? Kuko aha niho kenshi tugeze tuca twibura, kuko hariho abatizera yuko inzamba y'akabanga izovuga, hari abandi nabo bizera ati hubwo inzamba y'akabanga izovuga hama Antikristo aze. Mbega ivyo bidodo bavuga ngo bazotera abantu bizoba ryari? Ni mu gihe cyaha. Ndagutumiye mu kiganiro gikurikira. Mu kiganiro gikurikira turiko turavuga umunsi mukuru twiteguriye kuzobona, kuko twabonye ko iminsi mikuru 4 ya mbere twarayibonye, kandi nimba iminsi mikuru 4 ya mbere yarabaye twoba turi bijuju hamwe twovuga ngo ntibikibaye iyi minsi mikuru, iyo yindi minsi mikuru ntizoshikanwa, kuko Kristo yarabivuze. Twabibonye ko iminsi mikuru
yose iriho nk'igitutu c'ibiraririye kuzoba. Nimba igihe Yesu Kristo yaza yarashikanye iminsi mikuru 4 ya mbere, hari indi minsi mikuru 3 isigaye itaraba. Iyo nayo ukurikira twabonye n'umunsi mukuru w'inzamba. Uwo nawo uzoba ryari? Tuzobiraba. Mbega ijambo ry'Imana rivuga gute? Bivuga kwiki uwo uzoba ryari? Twitege ryari? Ni igiki kitwereka yuko buca ushika? Kuko twagiye turabibona yuko Yesu yapfuye mu gihe novuga ati kizwi. Yesu ntiyapfuye muci, Yesu yapfuye mu gihe muri ya mezi nyene mu Bisirayeli bita ukwezi kwa Nisani, iba ari mu kwezi kwa 4, uko kiba ari ni hagati y'ukwezi kwa 4 bivana. Muri Turkiya Nisani bari mu kwezi kwa 4, bobo Abisirayeli nabo bawita Nisani. Rero ugiye kuraba iba ari muri ayo mezi nyene, amezi y'uyu kwa 4. None Yesu ko atafuye muci kubera ko Imana yemeye ivyo bihe irabigumana bigumaho. Ico yavuze igitutu kiza kwinjira namwe nyene, ryasezeranuriza gushika cagihe nyene. Canke kubera iki yarungise mpemu yera ku munsi wa Pentecote haci iminsi 50, umunsi mukuru w'imishuzo ubaye. Kubera iki bitashize ngo ube bukeye canke ube avant ube imbere, ariko vyagwanyemwe. None hoho ubu twadufise ivyireguzo nyabaki kugira ngo duharire ngo umunsi mukuru w'inzamba wowe twitege ryari? Ni igiki kitwereka yuko twageze muri saison yo? Ni igiki kitwereka mbega uba ryari? Rero ndabatumiye mu kiganiro gikurikira naho butaha. Kino kiganiro kikaba cagufashije, ugifashishe sangiza abandi kugira ngo tugire ubumenyi mu ijambo ry'Imana, tugire ubumenyi cy'ijambo ry'Imana rivuga. Mwarahezagiwe naho butaha.